na Matayo. Dusome duhereye kuri uyu murongo wa 47. Avuga ngo bafata Yesu. Akivuga Yuda umwe muri bamwe 12 26 ku murongo wa 47. 26 umurongo wa 47. Bafata Yesu. Akivuga Yuda umwe muri babandi 12 araza azananye n'igitero cinshi kizanye inkota n'amahiri kivuye ku baherezi bakuru n'abashinga ntahe b'ubwo bwoko. Ariko umugura yari yabahaye ikimenyetso atuwo nja gusoma azoba ari we mumufate. Ako kanya ashikira Yesu aramubwira ati namahoro gamwigisha, maze aramusomagura. Yesu aramubarira ati mugenzi wanje, ikikuzanye nugikore. Buno baraza bamushorera kwa maboko kuri Yesu baramufata. Maze umwe mubari kumwe na Yesu atuma ukuboko asokora inkota yiwe ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru amuca ugutwi. Buno Yesu aramubarira ati subiza inkota yawe ahayo, kuko abanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota. Agira ngo ugira ngo sinashobora kwinginga data nawe akandungikira ubunyene umumarayika basaga legiyoni 12. None ivyanditswe vyoshika bite ko ariko nkwiye kuba? Uwo mwanya Yesu abaza ico gitero ati mbega munziye kumfata nk'umwambuzi muzanye inkota n'amahiri, ko nicaye mu rusengero nigisha iminsi yose ntimumfate? Ariko ivyo vyose bibaye kugira ngo ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike. Buno abigishwa bose baramuta barahunga. Aha turabona nivyo twibuka ko vyarabaye, kandi Yesu yaranesheje. Mugabo ibi bitwibutsa ingene ubu buntu twagiriwe bwaguzwe igiciro kinini. Twaravuganye ingene ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza. Iyo bavuga ngo ubuntu umenga ni ikintu umuntu arose kitagira valeur. Mugabo ubuntu twagiriwe bwaguzwe imibabaro n'ubucumukure n'ukubambwa kwa Yesu Kristo. Iki gihe rero baraza baramufata. Mugabo hari ikintu bita ubujyajya, ariko abantu bakijijwe nta bujyajya bagira. Mugabo batarakizwa barabugira. Akaza akakugumbira nk'uko umenga ni byiza, ariko agufitiye inzigo yo kukwica. Murabona ivyo vyarabaye kuri Yuda. Yuda rero
yari mu bantu bari hafi ya Yesu. Uvyitegereje neza wamenga we ntiyo bamubomugirira nabi. Mugabo kugira ngo ivyanditswe bishike umuntu arahinduka ukamuraho wamubonye. Aha rero Yuda ngo yari yatanze ikimenyetso atuwonja gusoma muco mumufata. Twaravuganye ingene ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 139 ingene ivyiyumviro by'umuntu n'intambuko z'umuntu no kubaho k'umuntu Imana ntirinda kubibaza naka ariko ibituzi. Haleluya. Dukorera Imana ituzi imenyera kuri ivyo twiyumvira intambuko zacu ivyiyumviro vyacu imigabo yacu ibiyizi. Ntawo kwirigwa aragenda kubarira Imana ngo rero ngo urabona ngo ujya Imana yonyene ubwayo irabibona. Yesu nawe yari yabibonye acaramubwira atari ubwa Yuda ivyo kugira ngo umanze kunsoma ubitewe n'iki ga mugenzi nuko ari cyakuzanye erega icyakuzanye ndakiyize. Yesu rero yarazi ingene biza kugenda kandi ivyo abavugishwa n'Imana bari barabivuze. Usonye muri Yesaya igice cya 53 uhe no ku murongo wa 4 haravuga ngo nukuri nizacu ntimba yishizeko ni yacu bibabaro yikoreye igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we. Ivyo byaravuzwe imbere hagisigaye hafi imyaka 100. Ivyo rero byari bizwe. Yesu rero acarabaza nabo baje ico gitero kirimwo abavuye ku baherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe abashinga ntahe protokole yose yari yaje. Arabaza atariko none ko mbona mwazanye amahiri mukazana inkota ukamenga muje gufata umubandi none iminsi yose nabanye namwe nsigura ko mutari bwamfate atari ku igihe cyanyu kirageze nimumfate. Dushishikaye rero hariho ijambo yari yabari abigishwa biwe arabwira ati iri joro nyene riraza kudutanisha muraza kunyihakana ko mutigeze munamenya. Uyu Petero rero usomye muri iki gice nyene uhere kujya murongo wa 69 aravuga ngo jewe uyu sinshobora gutandukana nawe nimba ari mwibohero dutegerezwa kujana nta cambuza. Ati si ivyo gusa no mu rupfu nago turajana. Kubera rero iyo Mana yacu twizeye ni Imana nziza cyane. Irabona kazoza kacu. Irabona ivyoshikira byo canke hirya yecu. Acaramubwira ati Petero wewe nyene wewe ubwawe inkoko itarabika uza kunyihakana gatatu. Kandi ivyo vyarabaye. Ego twaravuganye ingene natwe ubwacu igihe twinjira mu ishengero kugira ngo tubatirizwe baratubaza ikibazo cyanyuma ngo none uzokorera Yesu kugeza ryari. Twavuze ngo iki sa kugeza dupfuye. Nukuvuga ngo gushika ku iherezo ry'ubuzima bwacu nugukorera Imana. Mugabo hari igihe ibigeragezo biza bikatubera nk'urutaro rutuyungurura kujya bayungurura impeke cyangwa ingano cyangwa imiceri abantu barashobora kuyungurura ibikumbi bikavamo. Ibigeragezo rero amageragezwa bishobora kuyungurura umuntu bikamwerekana ahari. Bimwe yavuga ngo kurinda mpfa bikamunanira. Petero rero niko byamugendeye. Ariko rero dusomye mu ijambo ry'Imana turabona muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 Yesu kuko yari yababwiye ati ninamara kugenda nzobarungikira umwitsa nzobarungikira mpwemu yera kandi ntimuze muve i Yerusalemu mutamurose niwe azobashoboza kunshingira intahe
usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere twohera kuri uyu murongo w'8 ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yeraniye bazako muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushika ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Aha turabona ingene Yesu yababwiye ati ico gihe rero muzohagarara neza mumaze kuronka ubwo bushobozi bwa mpwemu yera. Dushishike rero gusoma hano turabona neza Petero amaze guhindurirwa amateka, amaze kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, arahagarara arashinga intahe atabwoba, aravuga ati umwe mwica umwe mwabamba niwe asutse iki gihinda muri ko murabona. Arashinga intahe arabemeza ko aribo banamwishe, aribo banamugiriye nabi, ariko ko yazutse. Bene data, ibi tuvuga n'ahari mu gihe cya Pasika novuga ngo nukwamamaza intsinzi ya Yesu Kristo kuko yarazutse. Haleluya. Naho twibuka imibabaro yiwe, naho twibuka urugendo runini yagize yikoreye umusaraba, ariko uyu munsi dushimangira twamamaza intsinzi ko Yesu Kristo yazutse kandi ko natwe yatugiriye imbabazi. Dushishikaye gusoma hano rero muri kino gitabo igice cya 2 umurongo wa 37 ngo benshi bahindukirira Imana bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbega tugire dute? Petero arabishura ati nimwihare umuntu wese wo muri mwebwe abatirizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu. Kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi, arabahanura ati nimwikize abiki gihe kigoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatirizwa. Abongewe kuri uwo munsi bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Bashishikara cyane mu vy'intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutsima no gusenga. Imana ishimwe. Umwe yamwihakana. Erega hariho igituma duhagarara. Haleluya. Hariho igihe umuntu ashobora guhagarara no mu bihe bikomeye, igihe yihanye neza akaronka ubushobozi bwa mpwemu yera, akabatirizwa na mpwemu yera, aronka ubushobozi bwo guhagarara agashinga intahe. Iki gihe rero arahaguruka ashinga intahe, arabarira abayuda umwe mwica umwe mwabamba umwe mwahamba, ku munsi ugira 3 yarazutse. None rero ubu bushobozi niwe yabuturungikiye. Erega ntako abaherezi bakuru bataco bakoze. Igihe Yesu yazuka ku munsi ugira 3, abari abasirikare bararira iyo mva, bagize ubwoba bukomeye cyane, bamera nk'abapfuye. Bamaze gusa n'abahembutse baca bagenda gutanga raporo y'ababahaye akazi. Aterega yazutse, ahubwo ntitubonye ingene dushitse hano, byabaye bikomeye cyane. Baravyumva n'amatwi yabo. Mugabo kuko igihe cyose umuntu atarava mu mubiri wiwe ngo agerere naho abari mu mubiri ngo aronke ubushobozi bwa mpwemu yera mu mutahuzi by'Imana, abizi ko ashobora kubizingazinga uko agomba. Baca barababara ati rero ntihagire uvuga ko yazutse.
turabahereza amahera. Erega ibiturire ntibyatanzwe vuba, byatanzwe kuva kera. Ubi mu bihore, hanyuma natwe tuzobatungisha. Icegera cyake nicyagira icyo kivuga tuzogihwamika, tuzogenda twe turabishikira, tuzogenda tumuhwamike tuti bamwivye ntaco, bari basinziriye, bari bamaze iminsi barusha. Abo basoda amahera barayatora, kandi rero hari aya mahera ntihareka kumenyekana. Murazoraba umuntu yahora afise utuntu dukenya canke akenye arosa amahera, bihora biramenyekana n'ingoga, bica bimenyekana ubwo nyene, kuko baciye bagenda bashikira imiryango yabo ati turaronse, ubu rero tuzanye amahera. Abana n'abafasoni babo baca batangwa ati none muyakuye, aterega wa Yesu yazubutse, none abaherezi nabo batubujije ko tubivuga. Rero ngo tugere rero tumererwe neza, ibintu bica biramenyekana, kuko hari aya mahera menshi atahoraho biramenyekana. None abana muri quartier twiyumvire gatonya, umuntu aronse amahera ntacagura akanyama, yahora ajya uturengarenga agacagura agasamaka. None abantu baca bati ewe byagenze gudasigaho ewe ubu se byabindisha umwe Yesu ni watumye tuyaronka yazutse. None abaherezi bavuze ngo baduhereye amahera abagabo bacu. Ni ukuvuga ngo ikinyoma naho umuntu yogira gute kiraba kikamenyekana, ukuri kukaja habona. Aha rero turabona iki gihe Petero rero aremanga, ariko icyo gihe bari bavuye muri rya shamba Getsemane baje kumufata. Petero mugabo yaragerageje, kuko barengarenguka araba aho bageze, bagenda araba, araruha yicara muri bo. Ariko umukobwa injoreke gusa irazira mubwira ngo ariko wewe ari kumwe nabo, ateka n'ibyo uhaye uravuga ntabyonze. Ugira kabiri araza, ugira gatatu tirekeraho kwiyorobeka, n'imvugo yawe irakubanga. Murabona ingene wiyorobeka, wewe ari kumwe nabo kandi uvigariraye. Petero aca yibuka ibyo Yesu yamubwiye, aca ararenga irembo araturikararira. Petero rero jewe hari icyanezere kuri iryo jambo, yaraturitse ararira, kuko ibyo yemeye atabishikije. Kandi handi Paulo aravuga ngo nzogira umubabaro w'icyaha cyane. Bugiye ibyo wemeye utabishikije, wari ukwiye kugira amosozi yo kurira kugira ngo utabagwe. Imana imbabarire, ibyo nemeye byananiye. Petero rero iki gihe rero yaramaze kuronka ubushobozi, aca arahagarara arashinga intahe aremanga. Dusonzerere mu cete Paulo yandikiye abikorinde cyo ca 15 turasomaho amajambo. Reka dusabe umwe aza dufashe gusoma icyo ca 15 uhere ku murongo wa mbere ugeze kuri uyu murongo w'icumi. Ibyo kuzuka kwa Kristo. Cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto 15 duhere ku murongo wa mbere. Bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye namwe mukabwakira kandi mukabuhagararamo kandi mugakizwa nabwo, asangwa mukibufashe nkuko nabo babwiye. Shiti mwoba mwizereye ubusa, kuko nabanje kubashikiriza ico nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko ivyanditswe bivuga, agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu nkuko ivyanditswe bivuga,
akiyereka Kefa, maze akiyerekana bamwe 12, akongera akiyerekera hamwe bene data basaga 500. Muri abo abenshi baracariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Maze yiyereka Yakobo, hanyuma yiyereka intumwa zose, maze hanyuma ya bose nanje aranyiyereka ndi nk'umwana w'icenda. Mbere jewe ndi nyuma y'izindi ntumwa zose, sinkwiye no kwitwa intumwa, kuko nahama ishengero ry'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubw'ubusa, ariko natamye kurusha bose. Ariko si jewe, yamara n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanje. Amen. Mu majambo makenya yegeranye, Paulo ashingira intahe ingene yagiriwe ubuntu. Ati jewe mbere sene nkwiye no kwitwa intumwa, kuko narahama ishengero. Ati kandi ubutumwa nababwiye nimba mwabugumanye kuri ya majambo gusa, atakindi mpemu yera yabigishije ngo mugire yini ntambwe, ngo buzoba bwapfuye ubusa. Erega ijambo rirakuza umuntu, rikamukura muri bya bindi yakiriye, rikamwigisha, rikamukuza, rikamutahuza, kugeza aho nawe ashobora kwemanga agahagarara. Haleluya. Hano rero kuri murongo wa 10, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubw'ubusa, ariko naratamye kurusha bose. Ariko si jewe, yamara n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanje. Arerekana ko yagiriwe ubuntu, arerekana ingene yahama ishengero. Kandi vy'ukuri uruhamo rwo guhama ishengero, Paulo nawe yarabigizemo uruhara, kuko ahejeje amashuri yagiye kwiga, asanga abaherezi bakuru bafise ikibazo, barakeneye uwo bafasha, kuko bariko barafata bakiriye Yesu bakabagirira nabi, bakababoha abandi bakabiga. Hanyuma rero Sawuli yarashitse aravuga ati, aha ndabona mwabigerageje Yerusalemu, none rero i Damasiko ndumva umuriro uri kuraka, mpereza ivyete ngende kubazana n'ababoshe. Ivyete baramuhereza n'ingabo zimuherekeje. Mugabo ageze mu nzira, uwo mwami Yesu ubuntu atugirira n'igitangaza, ahindura imigabo yiwe, aramwiyereka, acava i Damasiko avuga ubutumwa bwiza, ashingira intaho kuzuka kwa Yesu. Uwo dukurikira rero yarazutse, yaranesheje urupfu na kuzimu. Tubyibuka kugira ngo bidufashe tumenye ubuntu twagiriwe ko bwaguzwe urupfu rwo ku musaraba. Ntihagire uwo byanjandwa ko, ni kuwandikiye Abaheburayo mu gice cya 2, aravuga ngo ntimwanjandwe ku buntu bungana gutyo mwagiriwe. Imana yatugiriye umwe wese ubuntu itaravye ivyo yahoramwo, apfira ibyaha byacu, kandi uvyemeye ukemera kuri umutsindwa ucugirirwa imbabazi. Muribuka cagisuma bari babambanwe, wari buryo bwiwe, wari ububafu bwiwe, aravuga ngo none nimba uri umwana w'Imana niwimanure ku musaraba, uheze natwe tumanure. Urumva, hari aho umuntu murazoraba, hari n'umuntu ashika ahantu hasigaye iminota canke isaha bikamunanira kwihana, ariko uri buryo bwiwe aravuga ati, wewe nukubaha Imana ntiwayubaha. Raba uyu acira urubanza n'urwacu, twebwe baduciye urubanza dukwiranye n'ivyo twakoze,
ariko uyu we azize ubusa. Ati mwami Yesu uzunyibuke niwashika mu bwami bwawe kuko wowe uzize ubusa, twebwe tuzize ibyo twakoze. Bene data ndagoba ngo umuntu wese azaze yemera intege nke ziwe, aze yemera ibyamugoye, ureke kubisiga. Oya, vyemange ko hariho ibyakugoye byagutsinze, hariho ibyo wononye, hariho ibyakuguye ko uvyature neza. Urumva ingene yacu ari ku musaraba, ariko twebwe tuzize ibyo twakoze, ariko uyu we azize ubusa. Uzunyibuke. Ijambo yaciye aronka Yesu aravuga ngo uyu munsi nyene urabana nanje hehe? Muri paradizo. Iyo wemeye ibyaha byawe nta kindi baca bakubwira ngo Imana ikugiriye imbabazi, bagusabira imbabazi, ibyo utari wemerewe ukemererwa kuba umwana w'Imana. Nayo majambo y'Imana bayumvise mwese, Imana iduha umugisha. Mbega wowe wemera iki? Wowe nta byakugoye? Mbega nawe urashobora guhagarara ugashingira intaho umwami Yesu? Canke biracakugora guhagarara mushinga intaho? Nimba hariho ikintu kikurega mu mutima, nimba hari ikintu cyagutsinze muri iyi minsi turiko turibuka intsinzi ya Yesu Kristo, nawe kazi ugirirwe imbabazi. Unama imbere y'Imana, nturaba abantu ariko urabe mu mutima wawe. Kumva hari kigutsinda uracuhaguruka bagusengera Imana, nta kindi. Nahazoba ari umwe nta kibazo, none mwiyegerejwe hari kibazo. Umuntu wese mugabo arabe mu mutima wiwe utaravye mugenzawe, kuko iyi mitima yacu nidutsindisha kandi nidutsindanishiriza. Paulo avuga ngo sinari nkwiye no kwitwa intumwa kuko narababaje ishengero, nararihamye, naragerageje kugwanya ibya Yesu, ariko kubw'ubuntu bw'Imana ibumpera ubusa irabumba. None rero Imana nuno munsi iracuzuye imbabazi. Yesu Kristo aracyafise kuguharira. Uko biri kose kaze kuri Yesu uvyature atacucishije uruhande. Hanyuma ibisigaye Yesu n'umwami kandi umwungere mwiza, yazanywe no kurondera, yadupfiriye turi abanyabyaha kugira ngo duharirwe ibyaha byacu. Tugomba dusenga Imana. Nawe usigaye gaduhe kaze umwungere basengera Imana. Yadusenga Imana. Mwami Imana data wa twese ushobora byose uri mu ijuru, turagushimiye uyu mugoroba mwiza. Uyu mugoroba hariya muri kiriya gihugu ca Israeli, muri vya bihe umwami Yesu yariko acungura abantu, hariho uruhagarara, hariho kuzazanirwa, hariho ubwoba. Kuko kuwa gatanu ca gihe ca ya masaha ubwira kabiri bwari bwakoranye, kandi bamanura umwami bamushira mu mva, barahadadira, abantu bari banezerewe. Haleluya! Ariko kuwa mbere w'iminsi ndwi arazuka, niho inkuru yamamaye ko yazutse mu bapfuye. Uyu munsi rero ntakiri mu mva, yaraducunguye, yaradutsindanishirije, yaratangaje intsinzi. Nico gituma natwe turiko turatangaza ukuzuka kwa Kristo Yesu. Amaze kuzuka mu bapfuye, yiyerekana iminsi 40, agerera intumwa muri mpemu yera, ababarira kuguma i Yerusalemu no kurorera, hanyuma araduga. Turiteze ko azogaruka. Nico gituma muri ibi bihe imbere yuko turoreye ko agaruka,
abantu bashishikara gutegura ubugingo bwabo ngo bezwe, hanyuma niyagaruka baze bamusanganire. Turagushimiye Yesu igikorwa wakoze igorogota. Turagushimiye ko wahariye abantu ibyaha byabo. Turagushimiye kuri buryo bw'Imana. Turagushimiye kudusengera. None wibuke aba bantu bawe mwami bapfukamye hano kuri uyu mugoroba. Umuntu wese umuharira ibyaha byiwe, umuntu wese umweze, imbabazi zawe zongere zibe ku bantu bawe. Ubaharire mwami, ubuhagire, bongere bagire ivyizigiro vy'ijuru, bitegure kugaruka nabo baze bagusanganire. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Twagomba dusengere abo nabo bafise imitwaro, arabagwaye canke bafise indi mitwaro itandukanye, muhagaraho muri mwizeye, kuko uwo mwami wacu yaraje kudutabara muri biriya byose ubona bikuremereye bikubabaje. Hagarara wizeye, umwami Yesu Kristo aragutabara. Duhe kaze Pasteur Gerard asenga Imana. Mana yera yo mu ijuru data wa twese, ubwo buntu ntibwagarukiye mu buryo bwo guharira ibyaha gusa, no mu buryo bw'umubiri naho. Na hariya mu ndege nke z'umubiri, na hariya mu misozi hagarara imbere y'umuntu, na hariya mu bibazo umuntu agira muri uru rugendo. Ijambo ryawe rivuga ngo baguhenukirako, wabakiza indwara yabafashe ariyo yose. Abantu bahenukiye kuri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe Mose bamubarira ngo ko nakugiriye ubuntu, nkakumenya izina, nico uvuze ndagikora. Ko bagiriye ubuntu bakaba mu ngoro y'Imana, iba kugomba ko nubikore, nubibakorere. Uyu muntu agwaye nakire mu izina rya Yesu. Uyu muntu afise umusozi uhagaze imbere yiwe, nusenyuke mu izina rya Yesu. Uyu muntu bigoye nibigende neza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu yunamuriye amaso imbere y'Imana. Umwe yavuze ngo ndunamurira amaso kanje ku misozi, ukwanje gutabarwa kuzova hehe? Yararose inyishu, utabarwa kwanje kuzova kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Uyo ntazakundira ibirenge byanje ko bitirimuka. Mu izina rya Yesu turabasengeye, ubagiriye neza Mana, muri bahagaranye imbere yawe. Nubwo mu buryo bw'umubiri bahagaraye, mu buryo bw'impwemu barapfukamye, nubatabare, nubatabare, nubatabare. Urazi gutabara. Mu izina rya Yesu atawubajije wava ngo ndagukorera iki, uragomba ko ndabigenza gute, wava ngo ndagomba gukira. Yesu nubakize, ishimwe ribi ryawe turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina, amina.